Gambira wari umuzi gute? Ubwa mbere ubona ko wumvije nk'indirimbo aririmba ashobora kuvuga tujya mu ntarakaze ukuntu uko mugabo nasanze ari umuntu yitonda afite umutima mwiza nico gituma rero iyo uganira n'abantu canke uko uravuga undi muntu neza uko ari je ndakana keza sana navyizo babirabira he nyine urabona nyine akantu umuntu ari mesha canke nyene bya mu vyuririmba uramubona nyene ngena urazi ibintu uririmba urabizi oya habijyana nibisanzwe umuntu ashaka kwambara costume ari umu escrow wangu ivyo urabizi ariko ugasanga nyene umuntu yambariye deshire nk'iya ya Ephraim ugasanga nyene umuntu ari seriye kose afite umutima mwiza. Bakunzi ya Magic TV mumeze gute muraho murakomeye murana ko kuri micro ari Rukundo Ange Menoshe nkuko vyari bimenyerewe uno munsi kiganiro tuyage n'abaririmbyi babiri murababona harimwo umwe twemera cyane ngaha nundi maybe mutaramenyera cyane ni nawe tuzaguhagara ko cyane uno munsi ariko reka tubaramutse Bifes urameze neza Ameze neza nawe urameze neza nanje ni sawa Ephraim ni gute turashima nizeye ko namwe ari sawa nabyiza cyane tugejeje duhera ku ndirimbo mwasohoranye kuko mwaje muri kumwe reka duhere kuri rya ndirimbo Too Late ni indirimbo nziza cyane iryoshe amasanamu meza cyane aba Queen Video beza cyane vraiment mwaragerageje bon ni 100% nakosa nabonye mugabe ikibazo kimwe cyambaza Bifes Ephraim kugira utangure mukorane gutangura gukorana nawe mwamisanzwe muzinanye canke vyabaye kwera mwamenyanye kwera umuziki no Bujumbura ni ntoyi gose urumva naho tutohuzwa no muziki abantu benshi usanga tuzinanye kandi je nari nsanzwe nkunda n'ingene aririmba ko je ndinze nemera ko turirimbana nuko mbamona yuko tutaza kumara amazanye mba mfise ibyo nshoboye nawe afise ibyo ashoboye ni gukompletana ntavyo gutezanya imbere birimo Eske ugitangura umuziki wawe nawe nkuko nawe nyene ari agitangura wararonse nawe abagufasha mugakompletana sinhawe neza ugitangura umuziki nawe ukiri mushashi utaraba Bifes wowe waronse nawe bikoroheye abari hejuru yawe ko mu completana byoroshe igituma ntagorana nanje ntibigeze bangora ni benshi gose twakoranye ba Mkombozi ba Black G Indimu ba Flow ba Shani Queen bose twarakoranye mu 2013 2014 urumva bose nibigeze bangora vraiment nibintu sinzi nanje numva taho no bihera kugira ngo umuntu anyiture ngo ndeke kubikora ndabishoboye tkagiye kwa Ephraim watangwe kurimba ryane nova ko natangwe 2013 ya inyuma ya Primusic ya kabiri waragiye muri Primusic ya naragiye umugabo sinarenze Bujumbura umuziki wawe ijyari indirimbo ya mbere utanguye canke hari izindi tutabonye hari izindi ziri imbere ni nkeya zifise amasanamu izindi nta masanamu zifise ijya niyihe image walonse kuri Bifes maze kubona indirimbo musohoranye gaciryoha kujya mukagira ama image meza cyane usanga hari benshi bakumenye kwera ijya ndirimbo ni giki wakuyemwo wewe ya ico novuga cyo no gushima kuko narabonye ko nindi ntambwe ya ndirimbo yaranyeretse ko iri kirantwara handi hantu bivanye nuko aba twakoranye babyifashemo neza kandi bakibandanya bafata neza Ephraim umuziki w'u Burundi urabona ko beshi bidoga nta kintu kirimwo nta kibiki baridoga nawe urabibumvyumva kenshi ku ma TV online ku ma radio wewe ni giki kiguha inguvu zo kuguma ugumushaka guma mu muziki ndundi ugumushaka ubandanye kandi wana ta kintu kirimo kubwanje kubavuga ati kira muntu wese ashobora kuvuga ku ruhara rwiwe bivanye n'ibibazo bahura navyo turashobora kuba tugenda muga tudafise ibibazo bimwe muga novuga ko umuziki novuga ko hariho indi ntambwe kuko ubwa mbere uko narindi sikomeza ubu bisigura ko narindi ubu ndabona ko hari indi ntambwe ihari ubwa mbere nitwa tuzinanye mugo no musi twamenyanye nico gituma mvuze nti hari intambwe turacabandanya tugenda ya ibintu imbere ni vyiza ubu vyiza ku muziki wawe cyangwa umuziki ndundi wowe ubona yuko bikwiye ibintu biragukwiye kunyene vyigumira kunyene mu muziki ndundi nibaza ko bibaye birenzeho kurusha byo bavyiza muga nuko aho biri si bibi ni vyiza cyane ya turamumenyereye muri za ndirimbo z'ibiki z'ama beef z'ibiki ugasanga zose turazikunda mugabo hari ukuntu uri kuraduhindurira uja mu rukundo kandi ni ibintu vyiza cyane
tubandanye tumenyera ibinyene cyangwa nzosura duhindurire kubisanzwe jewe hari indirimbo nakoze yitwa Sisomeki mu Kirundi bavuga ngo simenyegwa urumva umuntu atamenyegwa rero umwitega ahantu hose hari abakunda izi naririmbye nyene twaririmbye na Ephraim hari abakunda izo ariko uravuga za challenge hari abakunda iz'ubuzima rero muri ico gihe umuririmbye naho yimiriwe aririmba amasije yose rero jewe wumvise ndirimbye R&B wumvise naririmbye dancehall wumvise naririmbye trap wumvise na mfise aho ndiko ndasatisfeza kwera bose ntibakunda amastile yose urabizi ko nk'ubu muhiri wawe urashaka kuba ufise flash y'amarege gusa ugasanga nyene ntiwikoze ibintu vy'amazuka ntiwikoze ibintu vy'ama afro trap nimbara ama afrobeat rero ivyo byose umwe wese rero tumusatisfeza ukwiwe twe turamediate turi hagati na hagati umuntu muhica keneye umwana wawe nimba atagira igitoki ubuzi neza yuko utegerezwa kumutekera ibijumbu cyangwa ukamutekera ibindi bintu bisigura yuko natwe turabaserva urumva turabaservere b'umuziki rero umuntu akunda style kanaka niyo umuha rero mu gihe wumva neza na neza naririmbye R&B wumva naririmbye rap ndiko ndahara nashavuye cyane hajya mbanzi neza abo ndiko ndaryohera kuko rero nuba baguma bareklama sasa wo kwaguma bakudisinguka gumuhoze oya imbwa ntibi yarara ibirindiriye kuri baginshi bandindire tu biveze ariko no biravye ushobora kuvuga ati iyo ndirimvye aha indirimbe kundwa kugeza aha ama pourcentage ya naya nihe basi tubwira aho ubona ati aha niho sawa kurusha ngaha agakurikira nibaza ko rap iz'ubwa mbere kuko niyo yatumye abantu bamenya hamizi zose nizo gukompleta nukwerekana combien de fois shobora gukora style zose ariko mugabo ishobora kunda Burundi no hanze y'igihugu ni rap umva niyo style abanyagihugu bose bamenye ko kuva nkitangura umuziki kubera ama featuring yose nakoze indirimbo zanje zose nyinshi ni rap urumva rero izo zose izimba ndiko ndazikora nyene ni gucishamwo nkabereka gusa ko ntari wanyuma nanje mu kuririmba mu guhibongoza ntari wanyuma mu gukora dancehall zo muri club ibintu nk'ivyo nibisanzwe gose nuko dutahura essentiel nuko ntavyonona rero bise ntaririmbye neza imbwira félicitations mingi sana man Ephraim kuki wahisemwo Bface ntumuhitemo bice mugira rap ugacushaka biriya ko ari wumvise ashoboye biriya canke kweka imutagize rap mu ndirimbo novuga ko sije namubwiye abihitemwo bivanye nuko yakubwiye nti ntamenyegwa twaricaye abona ibibereye ivyo yakoze n'ivyo yabonye ko bibereye Ephraim bamaze gushika ko wambwiye ko watangwe 2013 baramaze gushika basuka gukora concert iki sinabwa ikore bivanye nuko sinagaragara wabitahuye sinagaragara kuko nivyo nakunda gukora ibikorwa bimwe wasanga ari bya bindi bibitswe muhira bidafisa no biko biraje mugabo kuba naronse umuntu ashobora kuba yomfasha mu kugira bije ku mugaragaro ndizera ko ejo canke hirya yejo Imana dutizije ubuzima ndashobora kuzokora concert mbega atari turetse Bface imbere yuko wiyumvira Bface ari undi waba umaze kwiyumvira amani yakwakira uko bikeneye novuga ko nobambeshe abaye wa mbere Bface hari ibintu waririmbye muri rya ndirimbo uvuga ngo wavuze uheba kandi si we wenyine uririmbye aba vacances muri iyi minsi hari undi muririmbyi yaririmbye ko umukobwa yabonye aba vacances ndashaka kumenya ndashaka kumenya umbwire naho bitwa bijanye n'umuziki tuje mu rukundo gatoya abahungu ngahi Bujumbura canke abandi mu miyumvira yuko umukobwa guhevye kubera abonye mu vacances canke aguhevye kubera nubwo hoze undi murundi ari ngaha yashobora kuba afise ivyamuha bindi utamuha ashobora kugenda impamvu yiye wavuze aba vacances kubisanzwe uretse n'abakobwa no mu bahungu harabaha aba materialist sivyo nibaza yuko defo iri muri rya kote n'ahandi irahari iri ku bakobwa turirimbye abakobwa nabo bazoturirimbe ntacu essentiel nuko twe tuvuga ivyo tubona nabo nibabibona bazobivuga sivyo kandi nabo batabicisha mu ndirimbo no mu nsaku barabivuga urabizi rero kenshi ikintu maze kubona si kuvuga ngo ni ibintu vyambaye ko live ni imagination ni subject y'uno muhungu narumvise yuko ibintu bikwiriye kujamwo
ari ibijanye n'ivyo nyene kubera umuntu aguhemukiye arashaka kuguhemukira yakwivye arashaka kuguhemukira yagukoreye irindi gafe rero je nanje iryo gafe yankoreye ni iryo nashoboye kwiyumvira kandi umva mu gihe uri mu materialiste je nubwo ubu nkunda ubu ufise kakantu hariho ukuntu bavuga ngo agatoki kamenyereye gukomba kama kigonze like this kama gahesi urumva bisigura yuko nimba nkunda urashaka kuba nkunda vyakweri nkabibona ku nkunda ariko ukabona umuntu ashobora kuba afise je ico ntafise ukumva nyene uracifuje kandi ukabona arakiguhaye vyoroshe wumva neza muri uwo mwanya ntushobora kunyiyumvira ko nubwo ubu nkunda uza kunyiyumvira ko afite ababanje kugikora rero umva kansi ashaka kumutwara abariko arapasa nyene do passage ariko arigira mugabo muri uwo mwanya ya mu profisi kandi wabimenye sasa rero urumva hakuza kundondera uko yagiye mwavanye umwe tubihebe tubihagarike kugira ngo ntibiduteranye kuko nejo hazoza uwundi akuntware rero hako twirirwa turaterana ama stress dusazishanya umwe basi tubira abajama canke tubihebe vyose sivyo none Ephraim tugume mu muziki wewe ushaka kumbwira wifuza ko umuziki wawe ugeze he muri future nko myaka 5 urifuza ko umuziki wawe ugeze ico kintu mu kucishura no gifatira hamwe nivuza ko nshikana kure kunteza imbere mu ncamake kunteza imbere ivyo nkora nkabona ko hari ikindi kintu biko biranyinjiza mu buzima uko nobaho canke uko nomfungura Ephraim nigiki ubona kibuze mu muziki ndundi wewe ushobora gufasha ukavuga ati jiki ndashaka kugihindura mu muziki wanje gusa wesa nk'usubiramo gatoyi nigiki ubona mu muziki ndundi kibura ego ubona ati jiki ku ruhande rw'iwawe uravye nk'umuziki wawe gituma utatera imbere utarahura na Bface novuga ko nshaka indi bavuga nti nta hari ubugirigiri bugira bangahe babiri hari abavuga ngo imiti kuriko ikoranye bisigura ko ikintu narimbuze ubufasha just umuntu ashobora kukwereka ahantu uri kuraja kama nizera ko rero babandanije habonetse n'abandi ndabona ko intambwe yiwanje izoshika kure kuko tudakwana Bface hari giyo naririmba ndumwe wari gusanga yegumye hahandi nyene mwako byakunze tugakorana twakoranye kubera yavyemeye kandi yagombye kumfasha nico gituma ibintu byashoye kuba nkuko muri ko mayibona ubu ushatse kuvuga yuko indirimbo zawe zizomenyekana yo gukoranye n'abandi bantu novuga ko reka ndacishuruku kizomenyekana ariko ndonse ubufasha buhagije ari indirimbo canke mu bindi bintu byo byose bijanye n'umuziki ninaronka bamfasha kuko naho noririmba canke naho nokora amakorabo n'abandi bantu bakomakomeye indirimbo ku radio ntizivuzwe kuma dufate kuma aya macano yanyu ntiziceko Pito ntimushoboye kuduha n'ibiganiro canke mugira ikintu muzivuga ko urumva ko ntaho nshobora kuja mugabo nizavuze ku radio ni bantu bazore ko badufasha utarahura na Bface hari indirimbo za mbere wasohoye ariko ntazo twamenye nyene none warigeze kugira effort ugasaba ibiganiro abantu bironke novuga ko izo nakoze sinavuze ko nasabye ibiganiro bakabinyima gusa navuze nti natanze akaro ko kwereka ko hatabayeho ubufasha ko atanu ushobora kwishikana naho ronka amakorabo abandi bantu badashobora naho no kurunkira link ntuyugurure urumva aho ntaho nabandi ko ntacu nabandi ko ndakora mugabo ndakurunga ikintu kavuga ati nanje reka ndakibika handi hantu haraho ishobora gushika umva muri uwo mwanya novuga ko ibintu bizoba biko biragenda neza nigiki wosaba abafans bawe canke igiki wosaba bariko barakuraba kubonye ijya mbere novuga ko ubwa mbere nonza nkabashimira hama nkabasaba ko bandanya badushigikira mu buryo bwose bushoboye udashoboye kugenda kuri YouTube ngo agerageze kumviza indirimbo arafise ibindi bintu ashobora gukora mu kugira supporting umuziki wacu ushike kure nakujya kuntu batuvuga ni batuvuga neza abandi bazotumva bisigura ko bazotumenya neza mugabo ni bandanya batuvuga nabi haro umuntu akwanka bivanye n'undi muntu nkuko nkunda kuvuga nti mu misi yaheze hari umuntu twaganiye ndavuga nti Bface waratuganira muga ukuntu nda muzi bwa mbere siko nasanze ari bivanye nuko twaraganiriye numva n'umuntu afise umutima mwiza ubwa mbere wari umuzi gute ubwa mbere ubona ko wumvije nk'indirimbo aririmba ashavuga tujya mu ntarakaze ukuntu uko mugabo nasanze ari umuntu yitonda afise umutima mwiza nico gituma rero iyo uganira n'abantu canke uko uravuga undi muntu neza uko ari je ndakana keza sana navyizo babirabira he nyine urabona nyine akantu umuntu ari mesha canke nyene bya mu vyuririmba uramubona nyene ngena urazi ibintu uririmba urabizi bijyana nibisanzwe umuntu ashaka kwambara costume ari umu escrow wangu
ivyo urabizi ariko ugasanga nyene umuntu yambariye deshire nk'iya ya Ephraim ugasanga nyene ni umuntu ari seriye gose afise umutima mwiza ivyo birasanzwe gose urumva ibintu birabaho Bifesi hariho abaririmbyi benshi bama wafashije n'abandi tuhora tukubonamo mu maclip ugasanga nibashasha bace baduga hariho na Mona hariho kuno wabaye ni benshi gose kandi noneho urumva byose bobishimira Imana kubera je nta n'ububasha mfise bwo kugira umuntu umustar mugabo kuvyo nfise kuvyo nahawe je ndashobora kubikora hama tugaje tubereza umukama duhereye kuri benshi gose hari n'abapeti batabona bitwa Buja Kid baririmba neza gose ndibaza indirimbo yabo barayikunze cyane uhereye kuri ba Philbite ntibari bwaririmbe uhereye kuri ba Ivete Ivete twaririmbanye muri Siko yari bona abantu benshi bataba baraja muri studio mugabo gacu usanganye n'ibico gikorwa dukoze Imana iragihezagiye abantu baragikunze rero na Ephraim ndibaza ko n'indirimbo batanguye kwikunda nivyo duhoshimira Imana kuko tubona yiririmba tukayumviriza twenyene byose bibaho rero cyo tubishimira Imana nanje nico gituma numva ufise talent ico kintu nkontako kugira ntitumara amazanye dukompletane twumve neza ko atawuza kuvuga ngo uyu muntu yaririmbye nabi ngo iyo waririmba wenyene ivyo rero birasubizanye inyuma mugabo uparvenye kuburirimba neza mukaba muserva abantu ikintu kiryoshe kirimo ibintu bibiri bidasa biba bitesa sana biga aba nyine aba baririmbye cyangwa n'abandi batari mu muziki uhora ufasha kuduza amatara yabo uhora umubakurikirana cyangwa bica biherera ngaho ndabakurikirana urabibona ko twazananye no muri kiki mutindaroti cababaye nk'usanga wavuye ijambo urumva urabona ko twazananye muri kino kiganiro kandi nejo tuzojana n'ahandi kandi n'indi miss twarajanye n'ahandi jewe iyo twakoranye n'umuntu vraiment ndabihera heza ko narinze nja muri studio ndinze ndavyemera ndavyigako ndinze nkora video ndinze numva ko no mufasha kuri ico kintu no mu bindi byose ndabihera heza no mu biganiro mfise umwanya kiretse nafatiriwe ndamubwira tumbabarire uno munsi wijane kwera ko na projet ni yiwawe juste ko je nari kuza kugira ngo complete mugabo muri uno mwanya mbonye mfise akanya ndumva ko no bihereza nkumva ndi proud no guhereza ikikorwa natanguye bisaba iki kugira Bifesi aronka umwanya wo gufasha umuntu ngo baririmbane kuko nanje ndashobora kwanda ndabishaka cyangwa ndayikaratura bari akavuga ati ndifuza kurimbana na Bifesi bisaba iki bo bisaba ko tubiyaga ko gusa kumviriza nkumviriza ivyo nkeneye akumviriza condition zanje akumviriza ko yarashinigaba ndafise nabo dukorana hari gihe je no shaka no kubidesida hama bo bakavyanka bisigura ko ari mu ibintu by'akanoti nta mahera je nsaba vraiment nta narimwe ico tuma bavyanka none bo n'umwanya wacu programme tuba dufise bivanye n'ibyo dufise rero ntidushaka ko biziko nanje mfise indirimbo zitarasohoka hama nkace nkorana n'umuntu ugaca usanga rero muri uwo mwanya wo uyifuza ko isohoka nanje muri ico gihe ndapanga yuko indirimbo yanje isohoka bigonganya canke mu kimwe abanza arindire je mpeze projet yanje hama nabakurikire ibindi navyo tubiganira turi babiri simpaka davugire kuri kamera ariko ico nzi coco ikintu ca mbere ndaba nuko nto ririmbana n'umuntu aza kunsubiza inyuma nanje ndaba wo dutezanye imbere merci Ephraim sinzi yuko hariho ikintu woba waraneguye kwa Bifesi canke mu muziki wundi uvuga ati mu muziki wundi ushatse kuvuga izindi ndirimbo ushobora kuba yararirimbye ushobora kuba waraneguye uvuga ati jewe ntiyashizemo effort nk'izindi ziwahora aririmba byose warabishimye uko vyagenze byose narabishimye narabishimye sawa nta yindi collabo twiteze n'undi muntu cyangwa ubugiye gutangura wenyine ko Bifesi yagushize ahantu hameze neza fresh nibaza ko mu minsi iza n'ibyashika tuzobimenya kandi ntitwabiririmbye kugira ngo tuyigumize mu matelefone yacu twaririmbiye abantu nico gituma ubona tuce tubarondera kugira ngo tumenyeshe abadukurikirana bumve neza na neza ko kino gikorwa twakoze kidakwiye guherana no ngaha binashobotse n'amakonseri yayo twoyakora kugira ngo ibandanye itrendinga mu banyagihugu kandi indirimbo ni nyinshi umunyagihugu nawe aritorera indimbi muryohera nico gituma nakubwiye dushaka no kwiririmba igaswata tukabimva twenyene muri ico gihe rero cyo tubishimira Imana tubonye bariko barayakira neza umva ni ibintu by'amateka ntitwakoreye ubusa rero muri ico gihe cyo tumubabwira baje kuri konte ya Ephraim bagire subscribe ahantu twadekonye bagaca bandika muri commentaire kugira next time twikosore
hama kandi no kuri Magic TV bagize subscribe biroroshe cyane yuko news tubahereza biciye kuri no TV byoroha cyane ko bibashikira baba ba diaspora baba bari Igitega Ingozi hehe babandanye badushigikira Imana ibahezagire hama ibahezagire namwebwe mwadufashije sabsa Ephraim now kanyuma akanyuma no gushima dushimira Imana iyo yatugejeje nga hama dushimira namwebwe mwashoboye kuza nga kudukoresha ikiganiro Imana bandanye bahezagira ndetse n'abasanzwe bari kwadukurikirana nkuko wabivuze ntibibagire kugira subscribe kuri Black Magic okay ya na channel yanje ni Ephraim PHT pambana hadi teremino ntimwibagire naho kugira subscribe na Instagram Instagram wandika ni Ephraim PHT na Facebook nuko nyene na page wandika Ephraim ara abantu benshi bakunda kumbaza ukajambo PHT bisigura ni pambana hadi teremino ni pambana hadi mwisho murakoze cyane kuduha umwanya wanyu murazi ko turakubwanya nimwibagire ko Bifesi yababwiye commentaires zanyu turazikeneye ku ndirimbo ku kiganiro byose turavyakira uko muvyiyumvamo merci beaucoup murakoze cyane turakubwanya turabakunda cyane ciao